Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info Plus, famille B-Info Plus, kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu caka gatondo k'igenekerezo rya 24 kwezi no kwa gatanu no mwaka turimo w'ibihumbi 2025. Reka ntangure nifuriza gatondo keza abantu bose badukurikirana aho baherereye hose mu mihingo ine igize isi. Reka tubifuriza gatondo keza nubwo hariho abari mwijoro umwe wese yiyumve ahari nyambari bwake canke mwaramutse mwiriwe yumve yuko tumuramukije cyane. Abantu benshi ndazi ngamundi ko aritegurira kuja mu mirimo igiye itandukanye. Reka tubifurize imiteguro myiza ndetse tubifurize no kururanirwa ndetse bagira umunsi mwiza w'isabato ku basanzwe bemera isabato. No munsi novuga ko tuzindutse kugira ngo tuyage ibintu bibiri canke bitatu bikomeye cyane abantu benshi bagiye baradusaba kugira ngo tubikorere ku busesanguzi. Icyambere tuza kuyaga mu mwana makuru yacu, turaza kuyaga ukungene leta y'u Rwanda yashoboye gushinga imizi ku buryo atamugwi numwe w'iterabwoba woza ngo yishobore cyangwe ngo yivamiye niko novuga muri rusange. Ibi turaza kubisangura mu buryo bwimbitse ndetse turaza kuyaga na cyane cyane kuko tubona ingene ahari abanyarwanda benshi bagaragaza yuko batwazwa umukazo mugabo ntihagire ico bahindwa ndetse hakaba n'imibare myinshi y'abaguma bahunga mugabo kungene bari kwatwaza umukazo muri make. Yes, nuko rero murabizi simba ndumwe muri agatondo nazinduranye n'umusisanguzi kugira ngo atubwire vyinshi. Umusisanguzi wacu namuzindurije muri studio kugira ngo agire ivyo asiguriye abasanzwe barabidusavye ndetse n'abakunzi cyangwa abasanzwe bakurikirana runo rubuga rwa B-Info Plus kugira ngo bamenye uko rero ntabicishije amajambo. Reka ndamuramutse ndamuhe n'ikaze mwa kino kiganiro cyashopana n'umusanguzi. Reka nango ndakuramutsa ndakwifurize n'agatondo keza. Amahoro cyane bwana journaliste. Nje ndakomeye. Ego ndabibona kabisa. Sivye ko nyene agakoro ariko mbona kaguma kigira ndanse kama kigira suriva ariko ntabwo kaza kumbuza gukora ibyo ntegeza gukora cyane gose. Reka ndamutse n'abadukurikiranya aho bari hose. Nizera ko abo turi ku mugabane umwe baramutse impore, abandi nabo bariko baragira ibihe byiza bivanye n'amasaha barimo. Cyane bwana journaliste, ntabwo turi buvuge umwanya muremure canke byinshi ariko ngo mvuga amajambo make ariko mazima. Nizera ko aza guhumura amaso hamwe n'abandi ariko kandi ndagomba sabe babatama b'incabwenge bahora badukurikirana kugira ngo kino kiganiro baze kucagura cyane ku audio baza kuduha canke uburyo bwose baza kubikoramo abandika mu commentaire canke abaduha ubutumwa kugira ngo tubusangize abandi baze kucagura cyane ko ndazi yuko babizi neza kundusha cyane gose kuko bamwe barabibayemwo abandi barabanye n'ababibayemwo. Twebwe turiko turabisamira hejuru kuko amageneration yacu tubona ko benshi bahoze kandi uguhora nta na kimwe bizodufasha usibye ko bizodutuma benshi basaza batamenye. So bwana journaliste, nibaza ko hariho umuntu yanditse muri commentaire ikiganiro twakoze aho twari ko tuvuga kuri sujet nk'iyi twerekana ingene atamihari rwanya leta y'u Rwanda irigera ibaho kandi itanitezwe kubaho ngo ikore mu bwigenge bitewe nuko Kagame yashoboye gukenyura ibintu byinshi bijanye n'ibyo mugwanya. Hamwe umuntu acandika muri commentaire ashaka kunyemeza yuko nihenze kubera yuko ngo iyo migwi isanzwe ihari. Niyo mpamvu nshimye ko kino kiganiro tugikora mu buryo bwiramvuye ntanga n'ivyemezo bimwe bimwe ariko kandi ndazi yuko
hariho n'abatama abantu badukuriye bahumuye babizi cyane ndabasaba ko nkuko nabivuze bahave baza muri commentaire abandi bavyagure kugira ngo amageneration y'ubu amenye ukuri kw'ibintu bihari cyane gose. bona journaliste n'abadukurikiranye jewe ndi mubemeza yuko Afrika yose itarava mu bukoroni. Apana yose, ibihugu byinshi byo muri Afrika ntabwo birava mu bukoroni, usibye ko colonisation kuri byo yahinduye isura. Mugabo n'abundi baracari mu bukoroni, kuko ibihugu byinshi byo muri Afrika byinshi usanga ababiyoboye bashigwa ko n'abazungu. Ubwo abaperezida benshi bo mu bihugu bya Afrika bashigwa ko n'abazungu. Niyo mpamvu uzokwama wumvise kenshi amakudeta mu bihugu bya Afrika, no kuvuga bajya abazungu baba bahimbye wa muntu wabo bahashira bakeneye kuhashira uwundi. Kenshi nuko byama bimeze, cyangwa ugasanga naho bamuhashize bamuhaye ikibanza hama aza gusanga ibyo byatumye bamushiraho akabona umenga nkamwe yo bibakorera, bica bituma agaragara nabi ku bene gihugu, agahitamwo guhemukira abakoroni bamuhaye igihugu, gutyo bigaca bimuviramo akarambara, ugasanga bamukubise kudeta canke bakamwica ugutandukanya. Hariho abantu benshi b'abanyafrika bataramenya ibi bintu ko ariko bimeze. Niyo mpamvu nshimye kuza gutanga akarorero kamwe ko mu bihugu byano muri Afrika, mbere mu karere k'ibiyaga bigari dusanzwe turimwo cyane gose. Donc bize kudufasha kuririra kuri kino kiganiro cacu uyu munsi. Bwana journaliste, twese turazi yuko mu gihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame atwaye imyaka irenga 30 atanumwe amukoreye mu ngata, kandi atana kudeta novuga igeragejwe hama ngo iburizwemwo. Usanga amakudeta aravugwa n'ibyo koko, mugabo nta fact nimwe igaragaza yuko izo kudeta ziba zateguwe canke ko banazigerageje ngo zishobore kuhaba. Ibi kandi tunabirabisha no kuri Perezida w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni, we watwaye imyaka irenga 50 nimba ntihenze, kandi nawe ni nkuko nta kudeta nta nirageragezwa ngo iburizwemwo. Kandi aba bose rero cyo no kubwira nuko abantu benshi baba bazi yuko cyangwa se babayeho bazi yuko ibi bihugu bifise imihari yitwaje ibigwanisho ibigwanya. Ngomba ni focusing cyane ku gihugu cy'u Rwanda, aho bavuga ko ari leta y'ubumwe, nuko leta bakorera mu bumwe, baba Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Ariko tugiye kuraba ugasanga mu by'ukuri siko biri. Ubu bumwe nibyo koko burahari mu mvugo zabo, mugabo ugiye kuraba nta bumwe buhari. Iyi rero ikicari ikintu kimwe cotuma habaho novuga revolte, cotuma habaho ikintu bita no kwita ukwiganzura. Dufate ubwoko bumwe canke bubiri bwoba budafashwe nk'ubundi, bari bafise kwiganzura bakerekana yuko bafashwe nabi, kugira ngo bashobore nabo gufatwa neza nk'uko abandi bafatwa canke nk'uko baba basanzwe bavuga yuko ari leta y'ubumwe. Mugabo siko biri, nta nibirigera biniyumvigwako. Pardon. Ndashaka rero kwerekana impamvu igihugu cy'u Rwanda ukirimwo ubona ko ari igihugu gituje, kirimwo umutekano, mugabo ugisohotsemwo ukaza gusanga ahubwo ni igihugu novuga kirimwo amarira menshi y'abapfakazi, amarira menshi y'ababo bafunzwe, n'abandi babuze ingene bashobora guhunga kubera ko babayeho nk'imbohe muri kino gihugu cy'u Rwanda. Bwana journaliste, igihe Perezida Kagame
yarakiri mu ishamba nta hantu na hamwe ataciye kugira ngo bikunde yuko afata igihugu yarataye novuga wakuba aragerageza ibishoboka byose kugira ngo aronke support yo kuba yofata igihugu. Nshimye gutangurira kuri hano sindabije kure cyane kubera ko abantu bacu badakunda ibiganiro birebire ntabwo ngiye mu ntango gusa nshimye guhera hano bamuha mission commercial mvugo so president Habyarimana novuga yishwe indege yarari mu ikorowe uyu president yarasanzwe ari mu president w'igihugu cy'u Rwanda aho yasabwe ko yoshobora kuyica mugenzi we w'igihugu ca Zaire ariyo Kongo y'ubu ariwe Mobutu Sese Seko. Ibiganiro bivuga kuri ibi byinshi biramaze kuhaca mugabo nshimye kubisubiramo gatoya kugira ngo nze gushika ku ndunduro y'ikiganiro cacu. Uyu rero president Habyarimana ntavyo yakoze ariko kandi ndashaka menyesha abadukurikiranye impamvu bashatse kumwica uyu Mobutu Sese Seko ni kubera yuko abazungu baramuhaye ubutegetsi aratunganirwa ndetse aniyimika nk'umwami mu gihugu ca Zaire. Yes. Rero yibagira yuko hariho abahamushize kandi bahamushize ku nyungu zabo atangura rero gufatafata za nyungu zamwe bahamusiga abahamushira bona busa abandi n'abazungu bibirazwi niho rero bamuhaga baca bashaka kumukaraba. So baciye kuri Habyarimana akavyanka niho baci babwira president Paul Kagame baramwereka ati wowe rero biroroshe twebwe turaguha igihugu cy'u Rwanda mugabo natwe uca udufasha byihuse Mobutu ave ku butegetsi bwa Zaire ko tuzokoreka ingene tuzobikora. So President Kagame ntabwo yazuyaje kubera ko yaramaze gitarondera igihugu yaciye avyemera. Ndashaka nereke abantu agakino kakoretse hano baraza gutahura impamvu hano muri Kongo n'ubu hakiri intambara bategura plan yo gufata u Rwanda. Kagame baramweretse yuko bakeneye yuko impunzi zija muri Zaire. Donc igihe bataka u Rwanda abari bahari barabizi intambara bamaze kumanura indege harabayeho resistance bose nshimye kuja mu mwidonido rya bino bintu mugabo impunzi nukuvuga FEZ inkotanyi nizo zereka impunzi yo zihungira barabereka ati muje muri Kongo haruguru muri Zaire donc haruguruye nimwirwe muraja mu Burundi n'ahandi muri Zaire haruguruye ni mwinjire urabibona. So hama benshi barahungira muri Zaire n'ubu n'impunzi wanashaka nyinshi niho zikiri usibye yuko benshi bariko barabatahukana ku nguvu ibi nabyo tuzobijamo mu idonido tuvyagure ariko mumve ko FPR inkotanyi itangwe kwataka u Rwanda impunzi barazereka inzira zicamo mugihe tumenyereye yuko iyo habaye intambara usanga umuntu wese ariwe yitorera yahungira nukuvuga ariruka nta mahitamwe abafise habona hamubera hafi kugira ngo ashobore kuja kure y'ivyo mu buza amahoro niho yahungira mugabo kuri Kagame cyangwa se mu igihe u Rwanda igihe FPR inkotanyi irasu Rwanda wowe siko vyagenda la majorité barabadirectinga bakabereka iyo bashobora kuza. So birashitse rero Kagame barashitse ku butegetsi ikintu bakoze ni giki abazungu bamweretse tugomba dukuriye ko Mobutu oya ibyo baramusavye imbere y'igihe wanashaka kwacamureka ati rero dukeneye kurema ikintu gituma tuguma muri Zaire nuko tuguma muri Kongo. Uwumve ngo bwana journaliste ijya genocide yarateguwe ibi abantu ntibavyemera benshi ntibagomba no kuvyumva mugabo nibavyumve ijya genocide yabaye mu Rwanda yarateguye hariho plan yayo. So baci bakora iki rero
baciye birara mu bantu barica kabisa abantu kugira ngo bace berekana yuko abishe bano bantu bagiye muri Kongo muri Zaire ariyo bahungiye baciye bahungiye tunabyemeranye yuko banashaka ariyo bahungiye benshi abiswe ngo ni interahamwe FDLR plutôt bahungiye muri Kongo bamaze gushika muri Kongo rero baciye babambika reka navite ko ari akantu babambitse gatuma bankwa n'isi yose kazonatuma badasubira mu gihugu cy'u Rwanda so babambitse akantu bise genocide ko bakoze ihonyabwoko komsa baca bahungira mu gihugu cy'u Rwanda nako ca Zaire so journaliste rero bamaze gushika hariya hari ibintu byakoretse nibyo nshaka ko rero tuganirako kugira ngo abantu bumve impamvu je navuze ko atamugwi numwe wabitwaza ibigwanisho umuhari wabitwaje ibigwanisho abo twokwitwa barobere urabaho wotera igihugu cy'u Rwanda so bamaze gushika muri Zaire President Kagame en personne niwe yakreye abantu barema ujya muhari wisongo n'inkotanyi nako FDLR interahamwe kugira ngo berekane yuko bagomba gusubira gutera u Rwanda bisubize ubutegetsi turabizi twese yuko umuhutu atumva politike ya Kagame uyu wese amwita FDLR niko biri interahamwe no FDLR yes bamwita interahamwe niko biri so baca rero baguma bashaka kwerekana yuko bafise ishaka ryo gutera u Rwanda ikintu Kagame yakoze ni giki abantu benshi n'ubu badatahura yaciye arondera abahutu kabisa baba originale arabagura barabakorrompu baja muri FDLR ababa milita je le répète aba milita aba rero nibo bakorana na leta y'u Rwanda kuva kera ndashaka nerekana ibintu novuga by'ibisiga bwenge abantu batigera banahana ubwenge barabibona mugabo ntibabishira mu bwenge ngo bavyumvireko so bwana journaliste turamaze kubona ibihitangabo byinshi cyane gose aba FDLR intera hamwe kenshi iyo bageze mu zabukuru bagomba kuja gufata ka retraite tuzatwumva ngo kanaka ngo yari mu FDLR ngo yishikanye ngo kuri RDF umva ngo yari mu FDLR ngo yishikanye so bagaca bamwakira hama ntibanamufunga si tu veux bien ugasanga baramuha idatanga inyigisho zo kubana n'abene gihugu hama agaca asubira mu muryango akaba mu buzima busanzwe so ndashaka ahantu tuze tuhashire mu bwenge ikindi kintu gitangaje nuko iyi miryango yaba wumva ngo naba FDLR ndavuga baba komanda baba officier imiryango yabo myinshi iba i Kigali mu Rwanda babayeho neza so iki kirobere bona journaliste gishobora kugutungira imiryango yabo bizwi mu gihugu bariko baragwanya n'ikirobere cyahe kirobere kiba kigoye ndashaka rero ko abantu duhumuka tubone imikino iriko irakinwa ndemeza yuko abagwanyi ba FDLR benshi uyu mukino ntawo bazi benshi n'ababo mu troupe ababo mu troupe benshi ntabyo bazi CTV harimo n'aba officier ibatavyo bazi mu kiganiro twarakoze ibiganiro byinshi inyuma y'urupfu rwa General Makanika twerekana ingene uyu Makanika yakorana na Kagame bageze ko bakorana amamisio yo mwibanga Kagame mu nyuma acamagiza Makanika yuko yakoranye na FDLR donc nibindi so Kagame rero ikintu yakoze bamaze kurema ijya FDLR ni kuvuga ni politika abazungu bamuhaye donc baguma berekana yuko iyi FDLR yaguma ishaka kwataka u Rwanda so
abazungu rero bagaca bamushigikira Kagame kuja muri Kongo kuronderayo iyi FDLR ariko mu by'ukuri ntabwo baba bagiye kurondera FDLR baba bagiye kugira gute kuvizita ubutare bwa ngene abakozi babo bariko barimba ubutare no gushobora kudeplacer novuga muri sécurité totale kandi ikindi kintu no kwereka abantu iyi umva ngo ni FDLR kenshi bakreya ibintu no kwita nk'ibyo kugaba bitero iyo umuperezida ari ku butegetsi asa nkaho avuruganye na Paul Kagame hari byo badahurije ko Kagame yacagire akomanga ya FDLR hama agacaja muri Kongo nk'ugiye guhiga ya FDLR kugira ngo ashobore kwaneantisa wa muperezida wa Kongo batagize ico bahurizako so ibi rero biruku kuri FDLR biruku kuri FNL n'iyindi mihari FRN yes n'iyindi mihari yagerageje kuvukira mu gihugu cy'u Rwanda bivuga yuko bagomba kugwanya iyi leta y'u Rwanda so bona journaliste nivuje cyane guhanura ugwaruka uri ko gwirukira cyane mu mihari yitwaje ibigwanisho batazi objectif batazi intumbero zayo abanyepolitike bakwereka ukuboko kw'iburyo yuko byose ari sawa ari amahoro mugabo ukuboko kw'ibubamfu ufumbase inkota imbugita so ni nta muhari n'umwe witwaje inkoho batigera baprometa ibintu byiza bari ko barokirita abagwanye barabereka ibintu kabisa ubona ko bifise fact ibintu bifashe mugabo mu by'ukuri intumbero principale ugasanga sijya bariko barireka abagwanya ariko barokirita ni kenshi ibi vyama vyabaye niyo mpamvu nshimye gutera akamo kugwaruka cyane cyane ni benshi bariko binjira muri M23 ni benshi cyane ni na benshi bariko barahambya imihari iterabwoba mu bice bitandukanye denema twarumvise yuko abarundi bari mu makambi y'impunzi za Tanzania na Kenya hariho iyindi mihari iterabwoba irikira barondera ngo bakore umugwi w'ikiroberi kugira ngo kumbure baze kurasa mu Burundi ngo bahindura amatware ariko byerekanye neza yuko aba bagomba gutwarwa muri M23 kandi ndazi neza yuko hari abavyemeye babigiyemwo so ibi rero byo kuja mu mihari y'iterabwoba ntaco bimaze nta nabo vyashikanye ko mu gihe usanga iyi mihari iriko irondera inambu z'abayirongoye atari nambu z'abenegihugu muri rusange ndakunze kuvuga yuko atabutegetsi na bumwe butashizweho n'Imana cyane gose ntabwo cyane kabisa quelque soit inzira biba byaciyemwo ubwo butegetsi buhabe buba bwashizweho n'Imana niyo mpamvu rero tutagomba akuza turiteranya n'amareta tuba turimo niyo mpamvu iyo hari ibitagenda neza ni byiza yuko ubishikiriza mu bugwa neza udashize isoni antuka nta muntu n'umwe adakunda umuntu amuhanura amwereka ibitagenda neza so tureke rero kuza turajana n'ibije nari nshimye guca ku mayange nifashishije kano karorero ko mu gihugu cy'u Rwanda sinashatse kubyinjiramo neza cyane mugabo nkamwe byo bangombwa nzogaruka muri kino kiganiro ndabitange mu buryo bwiramvuye kugira ngo abantu bashobore kubona imikino ikinwa ni ukuvuga umuntu akarema ibintu byo kwigwanya kugira profit yes kugira profit afise inyungu ziwe ni ukuvuga ndibuka muri iyo minsi heze twarerekanye ingene Kagame ariko ategura igihugu igitero ku Rwanda niwe ariko ategura gutera u Rwanda so yitere yes kuri we ntaco bimutwaye kumva ngabe n'igihugu bapfuye no he don't care wewe afise inyungu ariko araviza abe n'igihugu bapfe abasirikare biwe bapfe iwe ntaco bimutwaye icingenzi nuko ashika ku nyungu ziwe umupango wiwucamo yes so ni byiza rero yuko twoza turuguruka amaso cyane gose nkunze kuvuga yuko intambara z'ubu
zitandukanye cyane rwose n'intambara za kera kubera ko kera nta mbuga ngurukana bumenyi zaba zihari sivyo harashobora kuba ama operation mu buce ubu n'ubu ntibimenyekane mugabo uyu munsi operation gusa havuze amasasu isi yose yaramenye yuko aho hantu baharashe kandi n'imigambi iba yatumye abantu haraswa kenshi irajagaragara rero simbona impamvu hariho abantu gushika ubu baciyumvira yuko bashobora kurondera inzira y'amahoro biciye ku muheto cyane gose barinze gusesa amaraso y'abantu hari ibintu bintangaza bwana journaliste reka ndabivuge kuri no rubuga hari abantu benshi barabanyandikira ubutumwa bansaba ngo dufashe ingene twoshika muri Kongo tuje gufasha M23 kugwana ngo turabona yuko ngivyo bariko baraharanira birashe hamana mubaza ati none wumva baharanira ibiki ngoya ngo mbongo sindabizi neza ngo mugabo guravye n'ingene bariko baratera imbere ku rugamba ngo ni vyiza ngo ndafise abagenzi benshi bariyo uturaganira bakambwira ko babyifashe neza so urumva yuko barashukana benshi bariko barabijamwo atari uko babazi intumbero bajya bashifu baba bariko baragwanira urumva nukuvuga benshi hari ababijamwo bona journaliste kubera ubuzima bubi baba basanzwe barimo abandi bakabijamwo kubera ibyaha bakoze mu bihugu byabo bakabijamwo buhunge amakosa bakoze abandi bakabijamwo kubera gakuku usibye nuko hariho n'abitwagwamo ku nguvu atandi mahitamo bafise ugasanga babatwaye so niyo mpamvu rero nshimye guhanura urwaruka twuguruke twugurura amaso tubone yuko ibi barutwaramwo atari byo tugomba kubamwo iterambere ry'ibihugu byacu rihagaze mu ngufu zacu sivyo hari abajene benshi mu Burundi mu Rwanda muri Kongo bafise impano bataronse amahirwe y'ingene izo mpano zabo bazigaragaza umwanya n'uyu niba profite bakore nkunda kuvuga urabona Kongo ni igihugu gitunze cyane kirasumbye Burundi itunga cyane gose kirasumbye Rwanda itunga Kenya Uganda voilà mugabo twebwe uyu munsi mu Burundi ni agahugu gakenye wanashaka baravuga ko atabitoro dufise nta sukari ntaki mugabo kubera mu Burundi hari amahoro turidagadura cyane gose Burundi hamara amashow amakonser arahari abakinya b'amareresi murambona bagira ama ouverture solennelle y'ibikorwa byabo barashuta uwo mbwira we ibikorwa by'abakongomani biri kubera koreko bacaho baraza n'abaraba match mwarumvise ivyabo uvara ni kubera yuko ata amahoro ahari amahoro nico kintu ca mbere abantu tugomba guharanira tuba dukeneye ibindi byose biza kubera yuko haba hari amahoro tuja mu muziki kubera hari amahoro dukina amareresi kubera dukina agapira kubera hari amahoro so ni byiza rero yuko twogerageza kuba aba acteur batuma ibihugu byacu bigira amahoro aho ko tuba aba acteur batuma ibihugu byacu byamiramwo intambara z'agasakisaki nivyo izi ntambara twarazisanzemwo nta mahitamo dufise twavukiye muri kano karere nuvuga katewe n'abadayimoni bafise imwemo yo kuma basesa amaraso mugabo twebwe turafise uruhara rwo gusenda aba badayimoni batuma ibihugu byacu byamiramwo intambara byamiramo akajaga nko bivuze abantu bamana intekera ku mutwe baguma bahunga n'ibindi twebwe turafise turi aba acteur bo kugwanya ibi byose niyo mpamvu rero mpamagarira ugwaruka yuko twogaragaza ibyo dushoboye ntabwo dushoboye kwicana gusa wapi mbere no kwicana nta nibyo tunashoboye ahubwo nibyo badushiramo twebwe turi abantu dushoboye nuvuga gusasakaza amahoro kunywanisha abantu tutitaye ku nyungu izi canke ziriya so nibaza yuko ndarondogose bona journaliste mu mbabarire turangirize ngaha nizere yuko tuza peut-être kongera ku mugoroba reka mbere nce nifuriza
sabato nziza badukurikiranye. Yes kabisa. Abakurikiranye kino kiganiro mugire umunsi mwiza w'isabato. Kabisa nkuko muvyumvise ikiganiro dusa n'abakirangirije ngaha umusangozi yashoboye kuvugamwo vyinshi ndetse anatangiramo n'impanuro zikomeye cyane ku bajene bagishukwa bigiye bitandukanye mu kuja mu mihari cyane yiterabwoba. Reka rero nanje ndangirize ngaha ndabifuriza kugira isabato nziza, mugire umunsi mwiza w'umunezero. Nizere yuko tuza kongera gusubira no mu bindi biganiro ku mugoroba w'uno munsi tubabwira ingene vyifashe ku mirongo y'urugamba na rya menshi mukeneye kumenya ngene situation zifashe mu karere. Rero ntangure nshimira cyane umusangozi wacu. Yes, ndagushimiye nanje bwana journaliste. Ndabaza ko dukoranye ikiganiro ciza kandi kirekire. Yes, kirimo impanuro. Ego kabisa kandi ndabike banure nizere ko twongera kubana no mu bindi biganiro. Bye bye.